naje ngaha kugwa giturumbuka dukishika Gitega batubwiye ati Isaac hariho ihoteli abastyle bose bashitse Ngozi bashitse Gitega bashitse Gitega aza gushikiramwe iyo hoteli ndi amateka ariko kandi ngo ni Kamusa hotel ifise ivyumba bitandatu bitarenga ariko rero ibintu biri mu byo cyumba ni gitangaza ngo bayita ngo ni inzu ngo ni Amerika y'Igitega iyo nzu uriko bayita nahashitse naha nta birefu bahita Kamusa motel aha rero ndahaje sinzi nyeneho sinzi bikisha gusa kumenya ibiri ndani ubusutwa gusa nibwo bungenza amacha bakira mutangana nambwiye hari aha ntambwiriho ntidukorereko oya ntayiriho kabisa ego sha nujya kumenga aje iruka naja tugira na kamera twemera ko twinjira kubera ni sana wa star chuma mubitije mota je nitwa Kamana Joseline nkaba ndi umurundikazi mugabo ntuye mu gihugu ca Canada muri province Alberta umuji wa Edmonton. Wow. Edmond no hamenya gutega wawe je ntahazi hiyo narashika muri Canada. Edmond tutu Edmond Isaac TV ho Amahoro Imana bani namwe bakunzi ba Isaac TV 12 numunezero ugeretse ko guziba guhura namwe bakunzi ba Isaac TV muhingo yitandukanye y'isi kuri merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe utarabikora ukuracerwa cyane n'ama exclusive ariko atandukanye murashaka kwibaza ikibazo ati Isaac mengo uno musi ufisa kamwe kenshi nibiki uno musi ufisa kamwe kubera yuko twaje Gitega uno musi ahaturi Gitega muri capital politique ebana ndabwiye ati nahantu heza Igitega ni heza vraiment hasa neza kandi ndabamisha yuko Gitega ari imwe mu ntara zifite amateka menshi niho havukiye abastari batandukanye kaba Double J bande ba Chris Busy bande benshi impano nyinshi ziva Igitega ariko kandi tubibutsa yuko hanyine Igitega niho hasanzwe haba nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu Burundi bwana Evariste ndayishimiye ibintu byiza cyane urumva ko turi muri province présidentielle ni ibintu byiza rero Isaac uje mu biki je ndavumbura nivyo ntazi renda batera inkuru naje ngaha kugwa giturumbuka dukishika Gitega batubwiye ati Isaac hariho ihoteli abastyle bose bashitse Ngozi bashitse Gitega bashitse Gitega aza gushikiramwe iyo hoteli ndi amateka ariko kandi ngo ni Kamusa hotel ifise ivyumba bitandatu bitarenga ariko rero ibintu biri mu byo cyumba ni gitangaza ngo bayita ngo ni inzu ngo ni Amerika y'Igitega iyo nzu uriko bayita nahashitse naha nta birefu bahita Kamusa motel aha rero ndahaje sinzi nyeneho sinzi bikisha gusa kumenya ibiri ndani ubusutwa gusa nibwo bungenza telefone ugishika ngaho akigana numero telefone ni Kamusa hotel Kamusa motel niko bahita telefone ni 71 16 14 64 72 12 49 06 22 40 49 69 aha rero ushaka gufata icumba uragifata neza Juma portail nkizo usanga amanda benshi ni hafi ya stade nyine Ingoma stade baheruka kumikamo umukuru w'igihugu cyacu bwana Evariste ndayishimiye ni hafi nyine yaho hafi ya SUA Burundi nje rero muri rupango nyine yacari hashasha ariko numva ngo abastari barahavumiye niho batane iki ariko abantu bose biyubashe bazanga mbega ikiringa do special ari hafi hodi ni sawa mutamu meze neza yego je nitwa Isaac mutamu ugenzwa n'amaki no turabamenyesha amakuru tukaba twaje kurondera twaje kurondera nyene ngaha sinzi ko ari ngaha nyene ngaha si hari mugabo hari abakozi hanyuma nimba mukeneye kuharaba ingene hameze yego ntangorane nimba mukeneye kuharaba ingene hasa murashobora gushikayo hama mukaratira ijisho ndibaza ko atacyo mugaya hari mu bijejwe hinge ndamubashikirize mukanya ndamuhamagara amacha bakira mutangana nambwiye hari
aha ntambwe iriho ntidukorereko oya ntayiriho kabisa turindire rero tubareze cyane tuzi ingenda muhamagara wakira abantu ego sha nujya kumenga ajiruka naja tugira na kamera twemera ko twinjira kubera ni sani wa star chuma nkubitije mota ni sawa meze neza yaragenda ya usa na databukwe ni sawa none yego turashima murantunga turi urana kamera zikoza ku kamera na kundi mutwihanganire turamenyesha amakuru twumvise amakuru tugishanga Gitega batubwiye ati mutaricara muze gaza hari inzu y'igitangaza iri ngaha Gitega nyene muze muirabe vuga ati inzu y'igitangaza gute urumva ni inzu ngo yizamo abantu benshi none ntabaciriyemwo mwitwa bande murabamenyesha amakuru bo kwiradiye ca kuri televiziyo jewe nitwa Isaac tuwe turamenyesha amakuru kuri televiziyo yitwa Isaac TV ikora kuri YouTube rero abantu hose twumva amakuru ibivugwayo hose tuzakuza je rero ashaka kumenya ibiri muri iyi nzu karibu tubereke urakoze bakunze Isaac TV murahawe ikaze murakoze ni sawa none mutama urakoze hanyuma aha muri Kamusa hotel bahita Kamusa iyi Kamusa bisigura Kamusa kaze muri Sanze yego muhira muhasanga byose kira kitu yego iya naho ni muri parking y'abakiriya baba baje nga yego ibi navyo murana ko twacafye kugira ngo abantu banezereze amaso yego jewe rero nariko ndimvira ati ahantu ni Buraya niyo mpamvu bahise ngo ni Amerika y'Igitega aha bahita muri Amerika y'Igitega je nkishika rero banteye ubwoba ngiye ati hajyaho nyene kugira uhinjire kumbe mwimerere neza yego urazigira banteye ubwoba basore ati hashitse hajya hakubere bodyguard ibintu byatari mbe ntambwiye inga ego hanyuma oyanga ntambwa dutunze hanyuma twagomba tubasabe mubanze mukarabe ngaho hari ikiza ca corona cateye baduhimiriza ko ari gukaraba kugira ngo tuyigwanye bega nakarabye nta kibazo twese twama twakaravye ariko mubanje mugakaraba baga tuvyebetse yego niwe wari ukaraba batira basukwa je nakaravye wakaravye yego sawa asije mbeda iyi ni sabuni ego iyo ni sabuni yo gukaraba urengana kaji urengana gafana wa mugabo ni sabuni yo gukaraba yego we Juma uyo ujya mukamera nyina karaba uwo nawe nyene abishoboye yo karaba abishoboye yo abishoboye ushobora gukaraba namba tabintu byo babiriko biragira birapfa yego ariko wewe nta ngorane wiwe nta kibazo sawa nta kibazo ni sawa none turashobora kwinjira karibu Kamusa Hotel turinje muri Kamusa Hotel yego tugira tubereke ibintu bimwe bisanzwe bigize iyi Kamusa Hotel kandi bitandukanye ku yandi mahoteli yego je kana nabonye kwa bijya bicapo hajya bijya bisigura bijya babicafye hajya kugira ngo umukiriya aje ngaha kira umuntu wese yinjire ngaha kugira ngo aratire ijisho giwe biranezereye yego je shaka ndabe ibintu bituma rero abastare benshi bahakunda abantu bakomeye bakumva umenga ahantu boguma bahitaho turagenda kuvuga nko ngaha mu gihe umukiriya bari ngaha ashaka kuhicara kafatira gafanta ikintu cyose ashaka umutima we ushaka kuko harakayaga harahita yego amatara y'amabara yose yego hama ivyo bintu bikomakomeye naganda bereke ni ikintu cerekeye nk'intuze umuyaga nkuba kenshi hari ahantu iyo ugiye kuhaba ugaca usanga regidezo irakatitse amazi ya regidezo arakatitse ugaca usanga ari muri douche bice vyononekara uciye ahandi hantu ikindi groupe amatara arakatitse wari kuri connecta uri kuragira nk'utuntu ariko ugaca usanga programa yawe ntibandanije twebere natwe mvye twagombye kugwanya twenga turafise groupe electrogene iyi groupe amatara acitse nayo ni pum ica yiyatsa biziraniramwo hamwe mbo ikigira kabiri kandi twagombye korohereza umukiriya abari ngaha
ari ku mashini ariko ari programmira ama programme tugomba ko aguma bandanye y'ama programme aguma bandanye kigira kabiri dufite tangi y'amazi ngaho wa muntu ari karoga ntazogira ngo ibi nibi ngo amazi aracitse mvomera nzanira yo kwisuka ko oya twe na twebwe aca agenda direct itangi ikamye irivoma yuzuye ikikupa yonyene urumva amatara ntigera cika amazi ntigera abura oya hanyuma turashaka kuza kubereka amashambre nayo ino nakayira ino akora ibi akayira karahari reka ducino nyene mutama ndabona cyari ducyariye ushaka ducyariye sawa sha mutama ariko abakiriya baje ntibacino abakiriya hariho hose hararengana hariyo urinjira hariyo kwinjira twe ntaho duhisha oya ni muhira hose harirekuye nibaze ngo hariya twahanyegeje kubera ngo hari ibintu kanaka yego hanyuma ico kindi nagenda bereke aha turafise iziko ry'ikizungu n'ig'ikirundi igikizungu n'igikirundi iri ni igikirundi ukoresha amakara igikizungu ukoresha umuyaga nkuba iri ne naryo twebwe turafise iry'amakara ari uje agomba kwirondera kumbabura kwiziko ry'amakara tumuhereza iri canke ashatse turamuronderera yego urumva injya umukiriya aritekera injya umukiriya ashatse aritekera ashatse arakomanda tukamuronderera yego by'abazungu kweri iyi nyubako bayitazirira Amerika y'Igitega duce hariya dusubire hariya sawa naco je vraiment je ko ngenda aho ntwara hose je ndagenda naco gusa iyi nyubako wangu ashubatswe neza vraiment kijambere niyo mpamvu Amerika y'Igitega udahashitse uzoba wabuze byatsireka nje kurabiwa Amerika gusa rero ikintu ngiye nico amatara nimba adacika amazi akaba atabura urumva rero yuko turinjiye tapi rouge harimo urazenda gutera inkuru ubutaha izi tapi genda zimenyereye mu bantu b'abategetsi abantu nyene bari hejuru nyene ariko urabona ko ngaha fresh none imwe no kuvuga ngaha naho aha twahakoze uku umukiriya araca ku itapi aca hagomba aha naho ntwagize escalier twahakoze uku kugira ngo bamwe usanga bafise ingorane z'ubumuga nawe nyene ashobore kuduga yinjire ariko gakinga ntihamugore nico twakoreye uko baje bafise udukinga twabimuga yego baje bafise udukinga twimuga kinjira tangorane nimwe sasha ni vyiza ni akeye hano twakira abashitsi yego nambura ibirato oya nana kibi wazi jembo ibintu byose mama we mbega inyubakwa we tugeze muri saro yego iyi ni saro none nje kumenya ko muri inzu atamuntu abayo iri hotel gusi yego reka ngorora ko je ni gorora na kagongo yo mbega intebe we aha ni muri saro naguciriye mu mutama je kuva mbaho nubwa mbere mbonye ihoteli ubazwe neza apara kubaka neza byo kubaka tubireke ifise saro isara nki ntumbarire basha murakoze kudushimira yego natwe twagombye kugira ngo umukiriya haje ashime anezegwe yisanzure nkuko ari muhira nkuko hajya bisigura kamusa hotel kaze muri sanze muhira ni muhira imuhira hasanga byose natwe twagombye korohereza abakiriya n'uyu karibu yego nice kabisa ndabona naga televiziyo ibyo amatara y'amabara fresh we aya matara nayo amatara nuko nyene ugomba uratsa makenyi ugomba ukatsa mesh yego none ariko ngaha naho abakiriya bose bahurira nta abakiriya bose bahurira tubereka amashambre nayo nta kibazo je nubu ariko gusarira hamuta neza nivuze ndabereka amashambre ariko hari akandi kantu nugenda ndaberetse kamwe gasumba n'ahandi usanga none ni rido ni biti mwadushiriye ngaha nanga ako nakantu n'agasharizo yego umugaga Fabrice nk'irido we Juma Jokes already rido wewe hanyuma ikindi nariko ndababwira turafise cuisine
ya ziko y'ikizungu. Okay. niyo iyi igizwe n'amashigane. Aha uracomeka ku miyaga nkuba ugateka. Harashobora kuza ndavyakije nivyo nguruka. Oya nta muriro urimwo. Umuriro kuko ntitwacometse. Aha no kuvuga haraza umunyamahanga. Akeneye kwikorera umunyamahanga gusa. Oya uwari we wese yoba bishoboye akeneye kwirondera agacayi utundi utunaturiya kwihuta ari bije bivuga kwihuta express yego ashaka turamuronderera adashaka naho arironderera bifitiye uburenganzira yego ivyo rero ngaha muri Kamusa Motel birakunda ngaha bahari mu kinga aha niho haca umuhisha uvuye ngaha udoga naha hari twiyo cyujana na hariya none mutama icuma ngaha nangaha icumba ni 15,000 20,000 ibihumbi 15 ibihumbi 20 yego ukabura rusi byose ukaza no gaha witekera uravyemerera yego utazi kubikoresha ibi tazi kubikoresha twe turabishoboye ucubimwereka yego turabimwereka cyane kurondera twabimuronderera ingya rero ngaha ntangya nimwe iburze mutazi guteka nawe urazi guteka ingya zo yego wawe yego turagerageza yego ko ifise ibihimba bingana inkoko ifise ibihimba 4 biba bivana n'ukuntu ushaka ukuntu izikase irashobora kuba enkare EWTM iri Kamusa Hotel iratesa kweli ngaha bari mu iduki hano ndabona utuntu tuwe utugilase burya akabashiramo amata canke icayi canke gingembre okay sawa reka kwanza nugari no kwanza ibintu by'abandi ntiyasange ikindi hanyuma dufise turafise imashini kumesura imashini kumesura yabaho yego ni cyo gutuma nakubwiye ni wishikire ngaha muri Kamusa wirabira ivyo no kubwira n'umunwa ni woshobora kuvyemera bakuzi ba Isaac TV nukuri mu mbabarire mu yati ngo Isaac wasarishije ngura kagugu oya vraiment ibintu utabizi vuga ko utabizi none nk'iyi kintu vraiment jere nakibona iburaya uraronka ini mashini kumesura twe ntuzi kumesuza intoke tumesuza imashini nayo utigute turuguruye aha no kuvuga twashizeyo impuzu iyo mpuzu dushizeyo cyuma ngo kwanza bakiraba iki kintu ibarengere gifunction iyo mpuzu dushizeyo turiyaje kuvuga tutashora kurenza 7 kilo tuca twugara aha no kuvuga icometse ufyonda ngaha ibisigaye ubihabwa no ngaha ubikeneye azoza ndabimwereke turiko turamesura urumva abakiriya bose barahawe ikaze kumesura aha kaze na karibu nta muntu mutagira kubira kabaga hari umuntu usanga ari nko muhira ugatereka nje muri Kamusa Motel Gitega muri yanzu y'Amerika y'Igitega bagaca bashika ngaha kazazanye nk'ivarize yuzuye akacatama oya turabimusigurira mu mwanya adasanzwe abimenyereye turabimusigurira akagira ibimeze neza naho ubuzanye impuzu ngana gute ziramesuye yego mbe bitwara iminota ingagira impuzu ibe yamesuye yahegeze aha no kuvuga iyo uri kuramesura iraguha iminota ngaha imara uyirikira imesura imashini kirayimesura kandi kaguha n'iminota yukuza kurongorora biri ya fish wewe usikaruza urahindura ya minota igeze irihagarika amgasubira ugahindura no kubigenda biragenda ariko mubikeneye muzobibona aho ni kuri ya 20,000 yawe gusa wafashe icyumba 20,000 uritekera ku nkono z'ikizungu ukitekeye ukaza ukimesurira ku bitesa yego ntangorane nimwe izo 15,000 zawe izo 20,000 zawe urateka ugatanga gahuzu bakakumesurira ntangorane ubishaka ukaza ukimesurira yego ubishaka ukaza nta bintu by'intoki oya tubeka amashambre nayo nivyo shaka rero dawe bya byumba dawe bahora bagwaniramwo okay nera akanagaki kanagaki iyo nayo ni shambre yego okay ndwa nawe umenga hari udutebe eba no kuvuga ni shambre shambre hamota neza gute yo be mu pompo duki
twebwe n'isuku ryonyene nta bintu dupompa kuko ugiye gupompa y'ibintu hari abantu benshi usanga bigwariye amasenezite canke n'amasima maze kwinjirayo akumva hamumereye nabi twebwe ni aretse turahari kuko nyene turakora isuku turahungura ibintu n'ibindi hanyuma tukugura hagacamwo umuyaga ndabona igitanda mama we igitanda gitesa mumbabarire yemwe jewe n'ukuri nagipi aracha sinzira nyine n'ikigano kitarahera mumbabarire si jewe hanyuma ikindi kintu turafise televiziyo ngaha urumva umukiriya aryama hajya ariko araraba televiziyo oya ngaha aryama ashobora kuraba televiziyo arayiraba hanyuma ikindi kigira kabiri turafise iri kumwe na douche na toilette woga amazi ashushe cyangwa ugomba koga yakanye yego kuri 20,000 cyangwa 15,000 mama none shakumenya Juma je ngaha nukuri bakunze baziza ati mumbabarire cera babwiye ati munyihanganire vuma kuko ari ibindi ko ndabona ngaha je namenyereye gate twakuze mu buzima nyene muca muvyumva ho ngaha je no harira bien ahantu hasa neza vraiment harajyo kwisuku big up Jema 5 vraiment kwisuku reka nabere ariko mbonye ngaha isabuni zibiri yego hari ushaka kuza agomba muganga n'ubwo magive aca yoga akagamazike ka yego akana karahuri ko kuvoma uri kuri blosa ubya ntibikugore uravoma hamuki blosa utashobora gutegesha amaboko ariko gabara abagakanako bakambura hasi iyi ni pubere bisigura pubere yo gushira mu bucafu pubere nta kirundi cyane pubere itwa gute mu kirundi pubere mu kirundi ni ikintu batamwe icafu Mwigi nicho sewa chamu cha pubere okay nko kubana ufshona ngaha kubana b'abakenyezi wow yego cyendo miwe hari kumenga amafaranga mwashize kuri yote nyine ninde no kuvuga mweneyo nje ndibazangira ntibikenewe ko umuntu yo mushira ko yo mudondagora canka kagagira afite adresse yiwe ndayigushora ko yiguha mukavugana yego ntaco we cyo mu telefone mukanya gura tuvugane nawe adusigure ko je ibintu mbonye ngaha uko biri kose byamutwaye amahera atari make vraiment nk'intu zenya vraiment nk'iyo musegetera aha ku muntu n'umudamu we nibwo bica bitesa ko bica biryoha mama we none ntagatara ajye shaka murashira agatara kirangi kugira nyene hari abadakunda agatara kera bivanye nuko abakiriya baba bishaka ashobora kubagirira ariko hariho abantu benshi batagomba amatara ajya pika cyane yego ashaka koroshi nk'agacumba makaroroshi ukuntu yego nta kantu k'akazi kimwategekanyije ku buryo abantu bariko baje baronka karirim ariko manya televiziyo kibaremesha mu bisanzwe gushirayo iradio ibambruya twe twabonye ko ico ba kihari televiziyo ihari iramazi yego televiziyo warashima televiziyo nigezweho yego umuntu ari muri chambre arashobora kuraba aga televiziyo biramazi mpaka ngo uciye twakiriza tweme yego kugira ntimone ko ari bijuwe arahimanitse ngaho hava mwibaza ngo ni bijuwe oya ukuri tugomba ko kugaragara yego kabisa mama kamusa moteli we ni hapa kandi hose hagenda hakoze kumwe chambre ni chambre biri kumwe na douche na toilette yego hanyuma ikindi ni uko umukiriya mu gihe abari ngaha adashobora kuvuga ngo ndabuze connection ndabuze amazi ndabuze amatara mwabibonye ko byose nage connection ngani iruzuye connection ni au top uruma nje chize ngacha ndo nka wifi yego cyakima urazenda batera inkuru hari abandi bakunda kunaviga guchatinga urubaje ngaha connection ijya nawe baba jene bakene kuza barira rutwintara canke n'umutegetsi kanaka afite imashini ari karasohora ama programa yego kugira ngo ntibyirwe biramustressa ngo amayinite yaragize nico twagombye kugira ngo tworohereze zina mukiriya wese aba ajenga mutareka ndakubwira ikintu guciriyemo ico nabonye
abantu muri generation turimo twese abantu bose imonde turimo ni monde yubatswe ku bintu bitatu amatara amazi na connection umva ibintu ubifise urabaho bien cyane niyo mpamvu rero mwavyitayeho neza cyane urako n'ivyumba byanyu biteguye neza esime zisuku ibintu byose by'isuku amashuka ajya imbeho none ngaha reka mvugira abajene gato abajene mumbabarire baba papa mumbabarire je ngira mbariza abajene uko abajene barafise nyene baba bashaka naho nyene bamenye ivyo abati tube nk'abasore canke inkome tuje iyo bice bigenda gute sivyo none irika musa motel cyakubaza bishitse umuntu w'umujene akazanga ari wenyene akabashaka juste partner like ujya muntu aguma ra imbeho y'Igitega sometimes pardon nabaciriyemwe twe mu bisanzwe muri kamsa yakira bose ariko ivyo warumbwiye ngo vy'umujene nukuri nta burenganzira tubifitiye nta burenganzira tubifitiye ariko ari nkuwo nk'abafise ibibaranga aho ni sawa ikintu rero ibintu mwisunga mu kwakira abashitsi nga mwisunga iki ikintu twisunga nga kwakira abashitsi twisunga ko mu gihe umushitsi aje tumwakirana urupfasoni tumwakirana iteka tukamwubahiriza tukamukurikiriza icyo asabye cyose na nimero ya telefone ariyandikisha ibyo by'amayidentite byose hanyuma ikindi naco twebwe umukiriya mu gihe abashitse ngaha natwe tumusaba ko turamuha hose turamuha registre akiyandika byose kugira ngo naho ubutegetsi ibintu biragoye shakuza abajeje umutekano bakabaza hamwe waraje abantu bangana gute yego nico gituma twashizeho ikaye araza akiyandika ico nsaba rero na nyene iyi hotel ndamusaba yuko ayongereza kuko inzu iratesa abakiriya muzobona naho mubashira ikibazo cyanyuma abantu bakenera kureserve ivyumba ari nk'abantu bashaka kwizira vendredi samedi indi minsi ya weekend kuza kwiruhukira kwirira spend ino amanimero ya telefone mubahe kugira bazi barabakura mbo twebwe n'ukuri umunsi wose bashakiyeho nta ngorane nimwe turabahe kazi reservation ego nukuvuga twebwe nimero za Kamsa Motel hariho 71 161 464 hariho 72 74 906 hariho 22 404 hamana 906 okay izo ni nimero niza nimero twabereka hariya ku muryango zose hagiye rezo nizo nimero mashaka kwa telefona Kamsa Motel hama ibintu bikagenda neza cyane by the way reka tugere tu telefone rero nyene uracha kuma ego ndabaha adresse yiwe nta ngorane nimwe n'umumama ameze neza arita umuhamagaye wese aramwitaba neza cyane twagiye rero Juma Jux wakoze jera ngo namutama wanje ngaha reka tugende muri salo rero turindire turuve yuko mama aza kutwitaba Juma Jux Juma wabonye ahantu zo ruzana wa munuze wa ntumbaze okay rindira rero tumutelefone telefone wa mama yitwa Kamana Joseline ujya kwizina gye nibiza kwege oya nta kibazo na kimwe ahubwo ko noshobora kubaha adresse yiwe mushobora kumurondera mukivuganira hari aho usanga nababwiye nibindi yego birenze yego okay reka rero tumuhamagare Bi Joseline ama ibintu byose bigende neza reka tumutelefone no mudamu ndabona bamuhaye ni mudamu kuri profile allo ndabaramukije mama muri bande muduhamagaye mutubabarire sinzi ko tubagoye je nitwa Isaac nkaba ndumunyamakuru wa Isaac TV turi mu kiganiro hano twagendeye ngahe Gitega aho twagendeye imwe mu nyubako bariko twumvise amateka yayo ngo ni bamwe bariko baranayitazira ngo ni Amerika y'Igitega urumva twashaka batwahire akanimero kanyu ngo nimwe musanzwe murongo ino nyubakwa turavuga ati reka tubahamagare no kuri kugira tubashire ku murongo hama tuyage namwe nimba atacu batwaye
aro oya nta na kimwe nabamenye numvise televiziyo yanyu numvise yuko muri Isaac TV ni televiziyo nkunda cyane kandi nkunda gukurikira. Wow. Ego murakoze cyane mama. Murakoze juste Minani Jean. Turi kumwe na Minani Jean niwe atubwiye niwe aduha akanimero kanyu niwe atubwiye ko ari mwebwe muri aba CEO bino nyubakwa sinzi rero ko mwotwemera tuyage n'iminota mike. Nta kibazo na kimwe. Murakoze cyane mama. Kumbura akabazo ka mbere abatabazi kumbure tumenye uwo turayaga je nabidondoye ariko mugeni muri twidondora kugira tumenyane. Je nitwa Kamana Joseline nkaba ndi umurundikazi mugabo ntuye mu gihugu ca Canada muri province Alberta umuji wa Edmonton. Wow. Edmond no hamenya gutega wawe je ntahazi hiyo narashika muri Canada. Edmond tutu Edmond toy. Edmonton. Okay. Mbabarire ni hatari. Okay. Akabazo kumbure nashaka mbaze, akabazo kumbure natakishaka mbaze, nashaka menye mwebwe nka Joseline vyino nyubako yancanke ibiciro vy'ivyumba vy'ingenzi n'ukuri biranatangaje cyane. Kubera iki mwashimye gushirira ku biciro bito nk'ibi kugeranje n'ama dépenses ari muri iyi nyubako? Urumva musanzwe byaradutwaye uburyo bwinshi cyane. Hama urabizi nawe Isaac twebwe twakoze mu buryo bwo guterera mu buryo bwo gutera iterambere igihugu cacu. Tugiye gutanga facture ajanye n'uburyo dufise tukaraba nuko bene wacu ngaho mu Burundi uko babayeho twaca dusanga atavye bashoboye. Twaciye duhitamo kugira promotion reka tugire promotion mugabo tuzofuma turaduza bukebuke kugira natwe tugira ico tuvyungutseko mugabo tuje hasi ku buryo umunyagihugu wese afise uburenganzira bwo kuza kuryama muri iyo hotel. Twayubakiye abarundi abakiriya b'abarundi mu butandukane bwabo yaba umukuru yaba umutoya yaba umuntu yoba afise n'ubumuga wese twaramwiyumviye ko bose turabiyumvira ko. Ego ni vyiza cyane. Hama kumbure kugira ntitubatevye cyane ugasanga kumbure ibyo muko murakora ni bibandanje bibaje n'inge twafata umwanya twabafashe nyege turumbuka mutiyanganire ko turi n'abavumbuzi nta kundi. Twashaka kumenya mu Burundi exactement muzota haryari ego nivyo ni mu Burundi wanyu muzota haryari ho mwataha muzoshikira muri kamusa ho hotel nyene abashitsi bazishabajaye nanje ko shaka ndayifata umwaka wose. Bon Burundi nukuri je ku cyumviro canje vraiment turiyumvira gutaha kandi urabona yuko mbaye ndakejeje cyane n'umukuru w'igihugu mushasha ari wonyene icubahiro nyene ndashaka biceka mu mutwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu mushasha Barise ndashimiye ego. Mana Imana imbabarire umukuru mushasha nukuri turakejeje umukuru mushasha nyene icubahiro Evariste ndayishimiye. Urabona ko ariyo n'imigambi ku barundi bose aba bari hanze abari mu gihugu hagati. Icyumviro ca mbere urabona ko dutera intege cyane kugira dushobore kugira ico duterereye mu gihugu. Hama gutaha naho si ikintu umuntu acagira uko cyo kwitegura uburyo ibiki amatike n'ibintu byinshi ariko gutaha byose byukuri negeza kuzotaha. Ego. Wow. Egome ino mu Burundi murafise imiryango babaye? Imiryango ya mbere baho nyene Gitega kuko je nubatse aho nyene Gitega. Imiryango ya kabiri aho mvuka aho bita Imusongati commune Musongati mu ntara ya Rutana. Niho jewe mvuka n'abavyeyi banje bavuka. Urumva dufise imiryango myinshi tukagira imiryango ahantu hose Bujumbura hose hari imiryango. Sawa. N'abagenzi nabo twiganye
urumva niyo mpamvu dutegeza gutaha. Ego wibaza ko ari kubera iki no nyubakwa yawe itangiye guhurumbirirwa n'abantu benshi cyane banashima hariho n'abandi bibaje ngaha turi mu kiganiro barabura ingene bigenda barabura ivyumba bivanye n'ingene byari byamaze kuzura wibaza ko ari kubera iki abantu bagomba bahurumbira cyane inyubakwa yawe ga Mami Joseline? Isaac ni ryaterambere nariko ndakubwira. Ego nibaza yuko bahurumira iyo nyubakwa bwa mbere nashize ku kwibe igiciro ciza nawo wakibonye wakibajije uwo mushera ari ngaho wamubajije akwiye 20000 na 15000 ego ibe normal. Hama icakabiri ivyo nabizeho nashiriye abantu ngaho oni nibaza ko bazungurukije se urabona nashize wifi kugira abantu bakeneye internet bayironke. Narashizeho itangi ry'amazi kugira amazi ntazokwigere akama n'igihe amazi ya regite zakame itangi ryo ribandanya rikora. Urabona ko nashizeho groupe électrogène igihe amatara acitse ntuzenya amatara ubwo nyene nga amatara kubura kirazira amatara nga ntigerabura kirazira amatara nta amatara ntashobora kubura. Urumva narashizeho amakwizine atandukanye ngaho muri salo wabonye ko ari cuisiniere electrique ushaka irashaka kuba hinduka urashaka kuyikoresha nka gaze cyangwa ukayikoresha electrique ku bantu. Hari abantu baba barabaye hanze bakunda kuyitekera bose akavuga ati no twebwe twaramenye kwitekera turitekera. Hariyo niyo kwizina yo hanze ariyo n'amafuru ku bantu bakeneye gukoresha imikati biki. Uyu mujeraho ngaho ni umushefu cuisinier azi vyose arafise arabizi kweli. Namubajije yuko azi guteka yabimbwiye, namubajije ibihimba by'inkoko yabimbwiye. Ahubwo sinzara ari specialist. Numva nabashiriyeho ivyo bakeneye vyose. Urabona ko n'ibicapo ibintu vyose baracafye ku ruhome ku bantu baryohera ijisho bakeneye gufata n'udufoto n'ukuvugana ahantu ho kuruhuka ukumva uraguwe neza. Ego hariho n'akayaga keza mama we. Reka ndagushimire cyane kuri iki cyumviro cyiza mwazanye. Kumbura hariho izindi project mufise mushaka kutuzanira kandi Igitega ariko ribiherere Igitega gusa ni Bujumbura mutwibuke Jose. Basha nukuri bwebwe nimudusengere byose nukuri basha uko Imana izogendera duhezagira niko tuzohezagira n'igihugu cacu tukagihezagira tukagira ayandi ma projet. Turafise ama projet menshi tuzoya tana mu Burundi bwacu kuko umuntu agira ama projet mu bindi bihugu atabayeho ugasanga amataxe turi amataxe muri ivyo bihugu atari kwacu. Ifo ko tugira iterambere mu gihugu cacu kugira n'igihugu cacu kironka amataxe hama muri amataxe gishobore gukora ibintu byinshi binezereye abanyagihugu. Wow nice. Mu guheraheza akajambo kanyuma kumbure wobwira hari abantu benshi usanga bafise ama projet mu Burundi bafise inyubako z'amahoteli mu Burundi bafise amazine bafise ibiki amahinguriro. Akajambo kanyuma wabwira kumbure batariyumvira kugira icumviro nk'ici wawe kwifuza yuko urabona nkawe tugutega turumbuka turagutemberera urumva urabitahuye malheureusement urabitahura yuko ari na publicité tuko turakugirira ariko hari abandi kumuri batabitahura baragorana iyo dushaka nk'ibiganiro ku nyubakwa nk'izi baragorana bakaduhangayisha ariko urabona ko woroshe nkawe we ubabwira iki abantu baba hanze cyangwa baba mu gihugu bataragira mentality yo kwimvira yuko bogira publicité ibikorwa byabo. Abari hagati mu gihugu abari hanze bo ndazi ko bazi akamaro ka ma publicité barakazi. Abari hagati mu gihugu nabo nyene barakazi abatarakamenya nibamenye ko ari ikintu ciza kumenyekanisha ikintu. Urashaka kwibaza yuko abantu bakizi mugabo ugasanga kizi nka 20% 80% ntaco bazi ariko iyo kimenyekanishije 100% barakimenya hama bagashobora gukonsoma ama produit yawe. Hama ugashaka kuhungukira. Ego je ni kuri ndagushimire cyane Joseline twayaze neza naho tutazi nanyu ariko no kuri ndazi ko Imana duhugije na mushinga nayo ngaha yaduhaye nimero zawe ndbatuzoguma tuvugana. Ndagushimire cyane Jose. Ego murakoze cyane kubona mwashoboye kuza mukagendera izo nyubakwa. Twabasha mwagize neza cyane gose twashaka ko abantu bose bahamenye uwari wose ahamenye kandi yumve ko ari ku giciro gito ntaza kangwe n'ivyo abonayo ivyo twabibashiriyeho nyene iryaterambere
umuntu uwo ari we wese Wow. hama niyabona ivyo ibiriyo bimutera ubwo batingira harazi eka ntihazimvye ni igiciro gito ca mbere twashoboye gutora ego n'amanimero ya telefone bayatanze ndibaza ibintu byose ni neza ego murakoze cyane Joseline, reka tubasabe mu bananya akazi kanyu mutwihanganiye ko twana ba telefone bitari bateguje. Ego mwakoze ahubwo mwebwe mwagize neza cyane mukomere. Okay. Urareri Joseline umumama sanzwe arongoye no nyubakwa umvise no murundi kazi yiyumviriye guzana iterambere muri Gitega ariko kandi aba jeune bose canke abantu bose mufise ivyo banyu musunze munakora muri hanze y'igihugu mufise amafaranga canke muri ngaha mu gihugu nukuri menyekanisha ibintu byanyu nkuko nyene Joseline yabigize urabona ntiyatugoye namutamanga ntiyatugoye abazamu ntiyatugoye rero tugize ibintu nk'ibi tugasaba tugasaba yuko twerekana ivyo muze mukora cyangwa impano zanyu ntimuze muratugora kuko ni ku nyungu zanyu ku nyungu zanje ni ku nyungu za twese. Murakoze cyane mutanda gushimire nawe. Ego murakoze cyane namwe. Ego mutusasibiriza ibintu byacu bizobe bitera imbere kandi abantu baze bahurumbire n'amakomantere y'abakiriya turayakeneye ari ico bagira tuzokongera ko ca tuzokurako. Murakoze.